Reka subire ndabaye kaze mwese shuti banywanyi bacu mukunda kandi mwakugira amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri chaîne ya Imwe Rudende Isange TV, ishene bashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi bavyakura amatohoza mu rurimi rw'ikirundi. Ndabahaye mwaramutse, abandi ndabahaye mwiriwe bivanye naho muherereye. Iri ni itekana munezero ntangere gusubira kubana namwe banywanyi bacu mukunda kandi mwakurikira amakuru n'ibiganiro tubandanya gushikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba vyakura amatohoza mu rurimi rw'ikirundi. Reka mbakengurukire kandi mbaye n'ikaze mu makuru yacu yo kuri iyi saha, hakaba ari amakuru cane haraza gushimikira ku ngingo nkuru zikurikira. Amakuru yacu nubundi turiyatangurira kubiriko biravugwa mu bitaro byo ngaha Igitega, aho ahamaze iminsi harwariye uwahoze ari umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi Alain Guillaume Bunyoni. Alain Guillaume Bunyoni ajanwa mu bitaro vy'akarere bya Gitega kwigenekerezo ry'icenda gitugutu uyu mwaka, aho abaganga batandukanye bari bavuye mu bitaro bitandukanye bari bagiye mwibohero rya Gitega kumupima ngo barabire hamwe ko amagara yiwe yifashe. Baje gusanga amagara yiwe atameze neza, nibwo bafashe ingingo kwigenekerezo ry'icenda gitugutu uyu mwaka guca arungikwa mu bitaro by'Igitega kugira ngo abandanye akurikiranwa n'abaganga. Amakuru twahawe n'amasoko yacu yavugaga ko Alain Guillaume Bunyoni wahoze ari umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi yoba arwaye indwara y'igisukari. Gusa hari n'abavuga ko yoba yaramaze kurwara indwara yo mu mutwe ndetse ngo atakivuga ndetse atakibasha no gufata ipfungurwa. Amakuru kandi duhabwa n'amasoko yacu nuko hari abari begereye mu muryango wiwe badutangarije bavuga ko ngo yaba yaramaze kuryamira ukuboko kw'abagabo, gusa ikiziga ciwe kikanyegezwa. Gusa amakuru duhabwa n'amasoko yacu nkuko twabiganirijwe n'umukobwa wiwe Darlene Bunyoni yadushikirije ko kuri ngubu ikiziga ca Alain Guillaume Bunyoni camaze kuboneka. Kuri ngubu rero akaba agomba kujyanwa gufubanwa iteka. Naho mu yandi makuru kandi turaza kugaruka ku bijanye n'intwari cyangwa se n'icungu ya demokarasi y'u Burundi ariwe Ndadaye cyangwa se Melchior Ndadaye yagandaguwe amaze iminsi 3 atowe n'abanyagihugu b'u Burundi ngo arongore u Burundi. Mu makuru yacu mu kanya ni ku buryo bw'idonido. Kwidonido reka tugaruke mu makuru yacu tuyahere kubiriko biravugwa mu bitaro by'Igitega, aho wahoze ari umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi Alain Guillaume Bunyoni yamaze kuryamira akaboko k'abagabo. Gusa amakuru duhawe n'amasoko yacu ndetse avuye aturuka mu begereye umuryango we na cane umukobwa wiwe Darlene Bunyoni hatangaje ko ikiziga ca Alain Guillaume Bunyoni camaze kuboneka, kuri ngubu akaba agiye gufubanwa iteka. Reka turabire hamwe kandi kubiriko biravugwa ku bijanye n'icungu ya demokarasi ariwe Melchior Ndadaye. Uyu cungu yavutse kwigenekerezo rya 28 ntwarane mu mwaka 1953, avukira imurama muri komine Nyabihanga intara ya Muramvya icitwa Intara. Yari umwana w'imfura mu bana 10 bo mu muryango wa Pierre Ndadaye ndetse na Teresa bandusha ubwenge. Yize amashuri y'intango mu mwaka wa 60 gushika muri 65 kuri Paroisse Mbogora. Muri 65 atangura umwaka wa gatandatu yiga kuri Paroisse Kibumbu. Mu mwaka wa 66 gushika muri 72 Ndadaye yiga kuri École Normale de Gitega. Mu ntango z'umwaka w'ishure wa 72 Ndadaye wasa n'uwari yarusimbye muri bamwe mu banyeshuri bigana bishwe, yahavuye agaruka ku ishure abatwara iryo shure yiga ko muri les frères de la Charité de Gande baramumenyesheje ko yari ku rutonde rw'abanyeshuri bakwiye gufatwa, bimutera guhunga. Yahunze agana muri Tanzania, ariko kubera intunganyo yo mwikambi yatuma adashobora kubandanya amashuri yiwe, yahisemwo kungururiza mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda. Kuva muri 72 gushika muri 75 yiga kuri Groupe Scolaire de Butare, ishure ryatwarwa n'abafurera nyene batumye ahunga. Bahindukiye kandi bavuye
kuri École Normale de Gitega. Yabandanije ivyigwa vyiwe kuri Institut Pédagogique National IPN mu mwaka wa 1975 gushika muri 1980 aronka licence muri science psychologique. Muri 1980 gushika 1983 Melchior Ndadaye yigisha kuri Groupe Scolaire de Save. Muri 1981 kandi yaratanga ivyigwa bimwe kuri Université Nationale du Rwanda. Ico gihe kandi yarakora na stage muri psychologique kuri Hospital Psychologique Dondera. Igenekerezo rya 30 Nyandagaro 1980 Ndadaye yaratashe mu Burundi. Igenekerezo rya 5 Nyakanga muri 1983 asubira kuronka karangamuntu kiwe nk'umurundi yemewe. Igenekerezo rya 7 Mukakaro muri 1984 uba umunsi udasanzwe kuri we, umunsi yahabwa Laurence Ndadaye amubera umugore. Ubwo bugeni bwoba bwahavuyemwo abana bagera kuri 3 aribo: wa mbere Ale Gueva Wihuse Moya w'umuhungu muri Nyandagaro muri 1984, wa kabiri ni David Lekitika ry'inkanga yari umuhungu nawe yakaba yaravutse mu 1986. Ugatatu ni Marie Libertin Ezako umukobwa akaba yaravutse muri Ndamukiza muri 1991. Ubuzima bwiwe kuva mu Rwanda gushika mu Burundi yabufatanije n'ibikorwa bimwe vya politike nk'impunzi ariko mu Rwanda akiri mu Rwanda nk'umukozi wa leta ari mu Burundi nk'umukandida atwara umugambwe wahanganye n'abari muri ya leta yigera gukorera muri 1993. Hagati y'umwaka wa 1978 na 1979 Ndadaye yaratanze iciyumviro cyo gukora umugambwe wahuza iyindi yose yashaka amahinduka nka Bampele Mepriba ndetse na CPBR ko cycle de progrès système Burundi di Rwanda, hamwe ndetse n'ubundi mugambwe w'abakozi wari washinzwe muri Tanzania. Haravutse kandi ibihari hagati yabo. Ico gihe kandi hari hatanguye ibihuha ko ishirahamwe Tabara Burundi canke Tabara ryari ryashinzwe mu Burundi inyuma y'ivyahabaye muri 1972 ryariko rirahamagarira impunzi gutera Uburundi. Ndadaye yaravyase adaciye inyuma no ku ruhande ico gitero kandi acasaba abo bari bafatanije kudashigikira gusa ivyariko biraba, ahubwo ngo bashobore no kurega abari inyuma yavyo. Vyava kukuba Ndadaye yaranka cane gukoresha igikenye canke inguvu kugira ngo ushikire ibyo ushaka gushikako muri politike. Ivyo rero vyahavuye bituma abandi bose biyonjorora muri wa mugambwe wa Ndadaye wo gukora umugambwe umwe, Bampele ndetse na CPBR gusa niyo yonyine yemeye kuja hamwe kugira ngo ivemwo ikintu kimwe. Igenekerezo rya 19 Nyandagaro muri 1979 indoto za Ndadaye zahavuye ziranguka igihe wenyene n'abandi bashinga umugambwe w'abakozi b'i Burundi ibi Parti de Travail du Burundi canke PTB watwarwa na Siriake Sinzohamvya, assistant à la faculté d'économie de l'Université nationale du Rwanda. Melchior Ndadaye yarajejwe kandi ivy'amakuru gutyo aba umwanditsi w'ibinyamakuru bibiri byasohorwa n'uwo mugambwe wa arivyo Le Flambeau de la Révolution kuri la Vérité. Icyumviro kimaze gutangwa na Ndadaye abari bahurikiye muri ibi
bafashe ingingo yo gutaha mu Burundi ngo babone gukora byose bari mu gihugu. Niko byagenze no kuri Leonce Ngendakumana. Mu nyuma utuntu batahuriza ko mwishingwa ry'uwo mugambwe twahavuye dukura. Ibyo byatumye kandi bamwe bawuvamwo gutyo bibasunikira gushiraho imigambwe mishasha nka Le Front pour la démocratie au Burundi, Frodebu, le mouvement pour la paix et la démocratie au Burundi, MPD, le Parti pour la démocratie au Burundi, Padebi. Ndadaye kandi nabo bari bafatanije urugendo barashinze umugambwe Floride, Front pour la lutte démocratique, mu nyuma Frodebu, Front pour la démocratie au Burundi muri 86. Muri 88 mu gihe kandi abahutu bamwe bafatwa bagafungwa, Perezida Buyoya ashobora kuba yarasabye Melchior Ndadaye kuba umushikiranganje wa mbere, ikintu atigeze yemera. Muri ntwarane 88 Ndadaye yahavuye agenwa na Perezida Buyoya kuba secrétaire général wa UTB, Union de Travaux du Burundi. Muri Nyakanga 88 Ndadaye yahavuye kandi atumirwa na Itabi kugira ngo akurikirane stage ya formation mu Faransa nka directeur wa Kopeke, akwije impapuro zose z'inzira n'izikenewe. Ndadaye kandi yarashitse ku kibuga c'indege ca Bujumbura, abari bajejwe immigration baramwankira impamvu turavye ntituzi ko woba uri umurundi, twebwe tubona muri uri umuzayirwa umukongomani. Itariki ya 23 Gitugutu muri 88 buramatari w'intara ya Gitega Yves Minani yarateguye inama yiga ku bwicanyi bwari buherutse kuba Intega ndetse na Marangara mu kwezi kwa gatandatu ndetse no ku munani. Muri iyo nama kandi Ndadaye yaratoye amahinyu imyitwarire y'igisirikare hamwe ndetse n'ukuntu leta yabifashemwo. Umunsi ukurikira yahavuye afatwa arapfungwa arekurwa. Igenekerezo rya 28 Kigarama muri 88. Igenekerezo rya 16 Nyandagaro muri 91 Ndadaye yaratanze imihoho muri komisiyo constitutionnelle yari yashizwe na Perezida Buyoya kugira ngo yige ibibazo by'ubumwe. Yaratanze kandi kete isigura impamvu yabikoze. Ku igenekerezo rya 15 Nzeri muri 91 Ndadaye na bagenzi biwe bahavuye banyegurura umugambwe bari bashinze ari wo Frodebu, bawushira ku mugaragaro. Ndadaye agenwa kuba perezida wa Frodebu igenekerezo rya 18 gushika 20 Munyonyo muri 91. Igenekerezo rya 9 Ntwarane 92 abarundi batora ubwirizwa shingiro rishasha ryemerera imigambwe myinshi. Igenekerezo rya 15 Ndamukiza muri 92 Perezida Buyoya arasinya decret yemeza iryo bwirizwa. Kuri 18 Ndamukiza muri 93 Ndadaye yemezwa nk'umukandida wa Frodebu mu matora yabaye igenekerezo rya mbere n'irya 29 Ruheshi muri 93. Ndadaye ndetse na Frodebu bayatsinda ayose. Igenekerezo rya 10 Mukakaro muri 93 Ndadaye arahira kuba umukuru w'igihugu wa mbere w'u Burundi yitorewe n'abanyagihugu, bwabaye ubwa mbere bibaye. Amaze gufatwa mw'ijoro rya 20 rishira 21 mu nyuma yarishwe, Perezida Melchior Ndadaye abaye umurundi wa mbere yishwe mu rukurikirane rw'abandi benshi bakurikiye mu myaka myinshi inyuma yabo.
igihe yafatwa habaye byinshi cyane twigeze kugaruka ko mu nkuru twabahaye imbere gato muhusha nuko byamugendeye Melchior Ndadaye aba aryamye ukuboko kw'abagabo agandaguwe ntibyari gukunda ko byari kumukunda ariko nyine biza kurangira aryamiye ukuboko kw'abagabo agandaguwe aca aba icungu ya demokarasi y'u Burundi. Ivyo rero bikaba ari bimwe mu byo twari ko turabashikiriza ko bijanye n'ubuzima bw'uwahoze ari umukuru w'igihugu cy'u Burundi akaba n'icungu ya demokarasi y'u Burundi yatwaye Burundi iminsi 100 gusa aca aragandagurwa. Rego mashimire makuru yacu twari ko turabashikiriza kuri iyi saha turaza